bavukanyi mwumviriza Radio Maria Burundi muri hano mu gihugu cacu namwe munyumviriza muri hanze yaco ndabahaye mwiriwe muri kino kiganiro c'ishuri ry'ubweranda muri kumwe na Furera Marius Nsavyimana Eucharistia umufurera wo mu muryango wa Bikira Maria Mugabekazi wa Karumeli nkaba ndangije igice ca mbere c'ivyigwa vya filozofiya i Bujumbura. Uno musi nashaka tuganire ku vyaranze umuhanuzi Eliya. Turashobora kwibaza duti mbega uwo muhanuzi yabayeho ryari? Ni ibihe bikorwa vyamuranze vyatumye aba rurangiranwa? Eliya ni umuhanuzi yatumwe n'Imana gukebura abantu b'Isirayeli bari batanguye gukurikira ibigirwamana. Yabibutsa ko Imana ari imwe rudende. Twokwibaza duti ivyo vyazananye he? Ubwami bw'imiryango 12 bwarongowe n'abami babi benshi. Akabu ari muri abo bami, yarongoye Yezabeli, umugore mubi atari nkeka mubi ku mubiri ariko mubi ku mutima kuko yasenga Bahali. Akabu na Yezabeli baciye buzuza Israeli Bahali. Hanyuma bica abahanuzi b'Imana benshi. Eliya niwe yarasigaye mu bahanuzi b'Imana. Yabayeho mu kinjana c'icenda imbere ya Yezu Kristu. Uwo muhanuzi niwe yatumye umusozi Karumeli umenyekana kubera ibikorwa vy'agatangaza n'ubuzima bw'ubutungane yahagiriye. Ubu naho turabe ivyo Eliya yakoreye ku musozi wa Karumeli. Nk'uko nabivuze amaja mu ntango, abami bo muri ico gihugu benshi muri bo baguma bikorera bakongera bagasenga ibigirwamana. Mu gihe ca Eliya hariho Akabu mwene Homuri yabaye umwami wa Israeli mu mwaka ugira 38. Yamaze imyaka 22 ku ngoma. Niho rero yakora inabi mu maso y'Umukama kurusha abandi bami baje imbere yiwe. Yarenze bavukanyi ibwizwa rya mbere ry'Imana rivuga riti urasenga Imana yonsa uyikunde kuruta vyose. Mu gitabo c'ihunguka niho dukura iryo bwirizwa. Umukama avuga ati ni jewe Umukama Imana yawe nagukuye mu gihugu ca Misiri mu nzu y'abaja. Ntihaze hagire izindi mana umbangikanya. Ntuze wihingurire igishusho kibaje canke ikiri n'agashusho kikiri hejuru kw'ijuru, kikiri hasi kw'isi canke kikiri mu mazi munsi y'isi. Ntuzokubite ibipfukamiro imbere y'ivyo bishusho kandi ntuzobibere umusuku kuko ari jewe ndi Umukama Imana yawe, Imana y'ishari. Mpanira n'abana icaha c'abavyeyi gushika kubuzukuruza aho banyanka, ariko nkagirira ikigongwe ibihumbi vy'abankunda bagakurikiza amategeko yanje. Umukama arakunda abantu bamwubaha. Nico gituma umwami yategezwa kuba wubaha Umukama, bitagenze uko yazanira amahano igihugu ciwe cose iyo ahevye Umukama akaja gusenga izindi mana. Nivyo vyashikiye Akabu. Nk'uko tubisoma mu gitabo ca mbere c'abami, Akabu yarongoye umukobwa wa Elibahati, umwami w'Abanyasidoni. Yasenga ibigirwamana atako nawe aja gukorera ikigirwamana c'umugore wiwe citwa Bahali. Kandi akubita inkoro hasi imbere yaco, yongera acubakira uruhimbi. Kubwiwe nyene yongera yihingurira ikigirwamana citwa Ashera. Akabu arushirizaho gukora ibishavuza Umukama Imana ya Israeli gusumba abandi bami bose b'Isirayeli baje imbere yiwe. Niho rero umuhanuzi Eliya yaza kugira ngo yibutse Akabu ko yakoze ibishavuza Umukama. Niho yaca amubwira ati ndarahiye Umukama muzima Imana ya Israeli nkorera, muri iyi myaka nta rume n'imvura bizohaba bitavuye kw'ijambo ryanje. Akivuga ivyo Umukama ashikiriza ijambo Eliya avuga ati va ngaho werekeze mu buseruko
uje kwihisha ku ruzi Keriti rurabana n'uruzi Yorodani. Eliya aca aragamburuka ijambo ry'Umukama aragenda. Ibikona nivyo vyamugaburira kuko vyari vyategetswe n'Umukama. Mu gitondo no ku mugoroba vyamuzanira umukate n'inyama agashoza n'amazi y'urwo ruzi. Haciye imisi rwa ruzi narwo ruhava rurakama kuko atamvura yagwa. Hanyuma Umukama amushikiriza ijambo avuga ati, haguruka ugende i Sarepta muri Sidoni, nategetse umugore w'umupfakazi azoza arakugaburira. Arahaguruka agishika kw'irembo ry'igisagara acabona umupfakazi ariko atoragura udukwi, nukuvuga ko yariko arasenya. Eliya aca aramuhamagara amubwira ati, ndagusavye unzanire amazi makeya mu gakarabo ngo ndayanywe. Eliya yaranyotewe kubera urugendo kandi yarashonje, niko gusubira kumuhamagara ati, ndagusavye unzanire n'akamanyu k'umukate mu minwe. Uwo mupfakazi yibaza ko ari amazi aje kumusaba, noneho amusavye n'ivyo kurya ataramubwira n'ikimugenza. Niko kumuhakanira kuko yabona atavyo afise vyo kumugaburira, ariko bavukanyi gutanga bizana umugisha. Kandi abafise vyinshi siko ariko babitanga, ariko aboro nibo batanga cane. Twibuke mu nkuru nziza ya Luka kigabane ca 21 igice ca mbere gushika umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Niho Umukama atubwira ati, ngo yunamuye amaso Yesu abona abashira imperezwa zabo mw'ihinguriro ry'amaturo, barabatunzi. Abona kandi umupfakazi w'umurushwa atereramwo udusenge tubiri. Arababwira ati, nukuri ndabibabwiye, urya mupfakazi w'umurushwa yabarushije bose, kuko abandi bose bashizemwo umusesekara, yamara we yakoze mu bworo bwiwe, yatanze ivyo mutunze vyose. Eliya amubwira ati, ntutinye, genda ukore ivyo wavuze, ariko ubanze umbumbireko agatsima gatoya ukanzanire, hanyuma wicumbire mwe n'umuhungu wawe. Bavukanyi, tumenye ko Imana itibagira uwayo. Muri ako kanya yaciye yiryamira, hanyuma umumarayika Mukama araza kumukangura ngo navyuke arye. Yitegereje aja abona amaja ku mutwe hari agatsima gacumbwe ku mashiga hamwe n'umubindi w'amazi, ararya aranywa acasubira kuryama. Kubera ubukomezi yahawe n'ivyo kurya, acagenda imisi 40 n'amajoro 40 gushika ashike ku musozi w'Umukama witwa Horebu. Kuri uwo musozi niho yavuye abonanira n'Imana. Eliya ashitse kuri uwo musozi yaciye yinjira mu isenga ry'ibuye araryamayo. Niho Umukama yamushikiriza ijambo avuga ati, Eliya ukora iki hano? Eliya avuga ati, mfitiye ubwira bwinshi Umukama imananye n'ingabo, kuko bene Israeli bataye isezerano ryawe, basitura icitwa uruhimbi rwose cose, bicisha inkota abahanuzi bawe. Ni jewe nsigaye jenyene, none bariko bararondera ubuzima bwanje kugira ngo babunyake. Niho Umukama yamubwira ngo asohoke guhagarara ku musozi imbere y'Umukama. Eliya yaciye asohoka, hanyuma arahura n'Umukama kuri uwo musozi. Twokwibaza icyatumye umugigwa wo gusenga Bahali wiyamirizwa. Nuko wahenda abanyisirayeli ukabakura ku Mana y'ukuri. Ryari ishengero ry'ubwicanyi, iryariranga bwari ubusambanyi bukabije hagati y'abahungu n'abakobwa, bagatanga n'abana kw'inkuka. Ubwo rugamba Eliya yakoze mu kwerekana itandukaniro riri hagati y'Imana y'ukuri n'ibigirwamana vyo dufasha mu kuraba mu buzima bwacu Imana twokorera. Muri no minsi yacu nta bitangaro byinshi biboneka, ariko Imana ntiyahindutse. Turashobora kugumana icyizere nka Eliya. Akarorero, nk'iyo umuntu yanse kwemera insiguro za Bibiliya, ntitugire ubwoba duhave tumurekera ijambo. Nka Eliya twegera Umukama adufashe kwishura
ikibazo. Twisunga ijambo ry'Imana mu gushira ibintu mu buryo. Nguko uko umukama Imana ya Isirayeli avuze, ako gakono ntikazokwigera gaheramwo ifu, n'ubwo rwavya rw'amavuta nyene ntiruzokwigera rukama gushika ku munsi umukama azotanga imvura kw'isi. Aca aragamburuka aragenda, acamara iminsi we na Eliya n'abo mu nzu iwe bifungurira. Mu nyuma hahavuye hatera ivyago, umwana w'uwo mupfakazi arapfa. Uwo mupfakazi aca yegera Eliya ati, dupfa iki ga muntu w'Imana? Mbega waje iwanje utirure inabi yanje no kwica umuhungu wanje? Eliya aca musaba uwo mwana cumba co hejuru yabamwo, amuryamika ku buriri. Aca atakambira umukama ati, Mukama Mana yanje, mbega ugirira inabi n'uwo mupfakazi natse indaro ugatuma umuhungu wiwe apfa? Eliya yubama gatatu kuri uwo mwana atakambira umukama avuga ati, Mukama Mana, ndagusavye ugarukane ubuzima muri uwo mwana. Umukama aramwumvira, ubuzima bw'uwo mwana buragaruka. Eliya afata wa mwana amuhereza nyina wiwe. Bavukanyi, iyo dushikiwe n'ivyago dusenga Imana izobidukiza, kuko Imana ni rukundo. Wa mugore yaciye amenya ko Eliya ari umuntu yatumwe n'Imana, acareka gukekereza. Haciye igihe kirekire, mu mwaka ugira gatatu, umukama ashikiriza ijambo Eliya avuga ati, genda wiyereke Akabu, hanyuma ntange imvura igwe kw'isi. Eliya aca aragamburuka agenda kwiyereka Akabu, ariko ntiyashobotse aja kumwiyereka. Amaze guhura na Obadiya yaciye amubwira aje kubwira umwami ko yamubonye, bisigura ko bamurondera. Ariko Obadiya abanza gutinya ko Eliya yomuhenda. Eliya aramuremesha, aramubwira ko atamuhemukira. Akabu amare kumva ko Eliya yashitse mu gihugu ciwe, acaza kumusanganira. Akabu akibona Eliya, Akabu amubwira ati, ubwo ni wewe wateye amarushwa ya Isirayeli? Eliya avuga ati, si jewe nateye amarushwa ya Isirayeli, ahubwo ni wewe n'umuryango wa so, ko mwahevye amabwirizwa y'umukama ugakurikira ibigirwamana vyitwa Bahali. Akabu ntiyamenye ko ayo mahase kuri we, yibaza ko Eliya ari we yayateye, kuko iyo abimenya yari kwigarura agaheba gusenga no gukorera ibigirwamana. Ntiyafashe akanya ngo yinjire mu mutima wiwe ngo arabe aho yakosheje asaba ikigongwe. Natwe bavukanyi haraho bidushikira tugata ku bandi amakosa twakoze. Acabwira Akabu ati, rungika abaja gukoraniriza Isirayeli yose iruhande yanje ku musozi wa Karumeli. Abahanuzi b'ikigirwamana Bahali 450 n'abahanuzi b'ikigirwamana citwa Ashera 400 barira ku meza ya Yezabeli. Akabu atumako bene Isirayeli bose, akoraniriza abahanuzi ku musozi wa Karumeli. Eliya yegera abo bantu bose ababwira ati, muzogeza ryari gutera imigeri ibiri? Natwe iryo jambo ribajije twebwe no musi. Wa mukristo we, uzogeza ryari gutera imigeri ibiri? Uzogeza ryari gusenga Imana mu gihe kimwe, ikindi naho ukaja kuraguza, kuboregwa, gusambana, kwaka ubuzima abandi atari we wabaremye? Avukanyi barayamaze mu Kirundi bati, imigeri ibiri ntitereka, amayira abiri yananiye impyisi. Nimba dukunda Imana, tuyisenge twongere turangure ishaka ryayo, gushika umunsi izodutera iteka ryo kutwiyegereza. Nimba twirukira inyuma y'ibigirwamana, ntituvyiruke inyuma, ariko tureke gutukisha izina ry'Imana. Tureke kuba abavukanyi bansumirinda bantambire kije, kuko twohaba dusanga ataho duhagaze. Mu nkuru nziza yanditswe na Matayo ku murongo wa 24 ikigabane ca 6, umukama aratubwira ati, ntawoshobora gukorera abashebuja babiri,
kuko yohava yanka umwe agakunda uwundi, canke yohava ashima umwe akanebagura uwundi. Nico gituma mutoshobora gukorera Imana n'ifaranga. Ku musozi wa Karumeli niho Eliya yerekaniye ko Imana yacu ari mushobora y'ukuri, Imana idaheba abayo, Imana kigongwe, Imana y'urukundo, Imana yishura ku gihe cayo. Abahanuzi b'ikigirwamana ca Bahali n'icashera baramaramariye mu maso y'umwami no mu maso y'ababemera mu kubona ivyo bigirwamana vyabo ataco vyishuye mu gihe bariko barabitakambira. Muri twebwe abakristu turashobora kwibaza ko atabigirwamana dusenga kuko atampene, inka, intama canke ibiti dupfukamira, ariko rimwe na rimwe turihenda. Ibwirizwa rya mbere ridusaba gukunda Imana kuruta vyose. Mw'ikatikisimu ya Eklezia Katolika bavuga ngo iryo bwirizwa ritubuza ukwemera Imana nyinshi no gusenga canke gukorera ibigirwamana, kunganisha n'Imana ivyo yaremye, ubutege, amafaranga hamwe n'inyoshambi. None natwe twisuzume rero, nta bigirwamana dukorera ubu. Hari abantu benshi bagira ngo ntibasenga ibigirwamana, ariko ukasanga bamana inzigo y'inzikira, amacakubiri yarabazingamitse, ubuhumbu bwarabatwaye hamwe n'ibindi. Bavukanyi, n'ivyo n'ibigirwamana, iyo umuntu yavyihebeye akareka guhinduka, murarumura amaso ayerekeze ku Mukama Imana rugira vyose. Abandi nabo bagiriza Eklezia Katolika ko isenga ibigirwamana. Ikatikisimu ya Eklezia Katolika iratubwira mu bwuzure bwa kera ivyo iryo bwirizwa ritubuza gushushanya Imana mushobora vyose, Imana rugira vyose. Kuva aho Kristu umwana w'Imana nzima aje kuducungura, abakristu barakoresha amasanamu meranda nk'uko inama ya konsile ya Nice yo mu 787 ibivuga, kuko bishingiye kuri Kristu yigize umuntu abana natwe, Imana yimenyekanishijemo. Si ibishusho twunamira uwo ico gishusho kimenyesha nka Yezu, Bikira Mariya, abamarayika n'aberanda. Eliya yareretse Akabu ko Imana asenga ari Imana y'ukuri, ariko ntivyahereye aho. Akabu yaciye aja kwiganira Yezabeli ivyo Eliya yari yakoze vyose, n'ukuntu yicishije inkota abahanuzi bose. Tumenye ko Yezabeli nawe nyene yasenga ibigirwamana, niho yaca ahigira Eliya kubera ivyo yakoze, mbere arungika intumwa kwa Eliya kumubwira ati, Imana zirakampana zimpanireko, ejo nk'iyi saha nintagira ubuzima bwawe nk'uko wagize ubuzima bw'umwe wese muri bo. Eliya avyitegereje yaciye asubira guhunga, aciye afata urugendo agana mu bugaragwa, hanyuma aja kwicara munsi y'igiti c'umurotemu, aca arihebura, mbere aca yisabira gupfa, avuga ati, ubu birakwiye, Mukama niwakire ubuzima bwanje, kuko ntari mwiza kurusha ba sokuru banje. Kubera iki abakarume dufise umunsi mukuru wihariye itariki 20 z'ukwezi kw'indwi? Icambere nuko duhimbaza umunsi mukuru w'umuvyeyi wacu w'umutima Eliya. Ubuzima bwa Eliya bwari bwuzuye igisabisho c'Imana nzima ya Isirayeli. Eliya yari umuntu ameze nkatwe. Yarasavye Imana ngo imvura ntigwe, iraheza imara imyaka 3 n'amezi 6 itaguye. Ngo asubire gusaba, ijuru ryaciye rirekura imvura, isi irameza imirima yayo. Ubwa kabiri nuko abakarume ba mbere babaye impande y'isoko rya Eliya mu kinyana ca 13, imvungurwa y'umutima wabo ryari ijambo ry'Imana, na cane cane ibisomwa bivuga umuhanuzi Eliya. Kuko batari bafise uwabatanguje, baciye bafata Eliya nk'umuvyeyi wabo w'umutima. Bashaka kwigana Eliya mu gusenga no mu kumenyesha Imana. Yohani Paulo wa kabiri, ubu ari umweranda, aratwereka ko mu kumenyesha inkuru nziza bisaba ko umuntu aba koko ari umuhangamana. Niwe avuga ati, isi irakeneye abahangamana. Umumisionari ategerezwa kuba umuhangamana mu bikorwa vyiwe vyo kumenyesha inkuru nziza. Atari umuhangamana ntashobora kumenyesha inkuru nziza mu buryo yokwemerwa. Yohani mw'ikete ryiwe rya mbere aratubwira ati, bakunzi banje, ntimwemerere umutima uwo ari wo wose, ariko mubanze musuzume imitima kugira ngo
mumenye ko iva ku Mana, kuko abigira abahanuzi benshi badutse kw'isi. Eliya yari umuntu nkatwe, nk'umwe muri twebwe. Eliya yaragize ubwoba, ukwihebura, ukwisonzesha hamwe no kurwana. Twibuke ko Yezabeli yashaka urupfu rwiwe, ariko Umukama yaraje kumuremesha ati bandanya urugendo. Natwe ntitwihebure, twame dusaba Umukama Imana Nyeningabo adufashe kubandanya urugendo rwacu. Bavukanyi, sozereye mvuga nti tube ba Eliya buno munsi, tumenyeshe Imana haba mu bihe bigoye, kuko Umukama niwe mwungere wacu, ntidutinye. Mwari kumwe na Furera Nsavyimana Marius, Ukaristiya Umukarme. Murakoze.